abantu bihenda cyane gose baba ngo naka ntibumvikana ku ma intere ya CNDD-FDD bose barumvikana koko yagize uzohera. Donc c'est une équipe izi ku défendre leurs intérêts. Kozu umuntu wese yoza yifuza gukora CNDD-FDD ku butegetsi bose bamujako nagahi shaho umwahasi w'igihugu ndakubwire bakije Arusha sinemera mu vyarusha jewe je sinize nemera vyarusha babizi naho nabi professeur kuba bikiga cy'umukuru w'igihugu byaguye ko mugo sinavyemera vyarusha. Uno munsi abantu ngaha hanze biteze ugucanamwo hagati y'abari mu mugambwe mu ntara ribonye. Hari abantu benshi biteze yuko umwanya n'umwanya hashobora kuba impinduka. Mbega no munsi urabona neza yuko abantu bafite ivyifuzo bibi byuko umugambwe CNDD-FDD dutubugitwara igihugu bishobora gukundaga honorable. Bo gutwara igihugu birashoboka kudatwara igihugu. N'ubu barantumiye ni naronka gatoro nzogenda ni nta karonka naho nta kundi nazo wari jewe. Mubaha nkawe wewe ubura gatoro ga honorable. Niho vyugariye. Niho vyugariye kubona umubaha nka jewe ntashobora kuronka gatoro ikibazo. Nkiri mu namashinga amateka. Ni jewe natanze icyumviro cyuko bashiraho station muri amashinga amateka. Kene icyumviro cy'wanje nashizeho kandi ndagishima yaba bibuka bakabapfuma bampamagara bakazorampana mbere. Bakazorampana verite mugo inamashinga amateka agafuma mpana verite kuko icyumviro ni gwanje. Hari benshi bandanije bavuga yuko honorable Gasosi ndimwo ati burya no mubona uko onya burya nawe nyene n'umusendede ari imwo indani arafise ingene bakorana nabo abafise makenga niki ubabwiye. Bo jewe sijaje muri CNDD-FDD kubera sinigeze muri CNDD-FDD je twarakoranya CNDD-FDD ushaka kunshireyo ushaka kure kunshirayo cyo biragusha cenga umukondi yego CNDD-FDD n'umugambi nk'iyindi noro y'ingufu zo kuyikuraho no yikuraho urarapa. Umukuru w'Igishaho cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize icashikirije kuri wa muriro wakamyikambi rya Musaga hagahirayo ibikoresho byinshi bya gisirikare. Wavyakiriye gute mbere ni mu gihe nawe hari ico wari wabivuze ko hari ingaruka ku muvugizi canke ku gisirikare ubibona gute? Mugabo umukuru w'igihugu nafise ijambo rya nyuma no kuvuga ivyo umukuru w'igihugu yavuze bica bifuta ibya twese ngaha abarundi bose bariko baravuga ivyo umukuru w'igihugu yavuze ni ryo yaravuzemwo kubijanye byari bigihe maze ikinini yakiri biko ravugisha abarundi benshi isinzi abarundi abanyamahanga basanzwe bumva ikintu cyangwa bakurikirana ibijanye n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko bijanye na Bunyoni. Waravyumvise wavyakiriye gute mbega Bunyoni wewe umufata gute yari iki kuri wewe ugeranije n'ingene nibiriramushikiye ibi byamushikiye n'ibindi sinshaka kubijamwe mugabo je twakoranye neza cyane gose kandi n'imbere yuko bimushikira ndazi ko namwandikiye message sinari ngaha ibi biragushikiye uravuye ku butegetsi mon frère genda muhira utekereze wicare ube nk'abarundi bose twese twavuye ku butegetsi. Yaranyishuye message icambwe ati merci mon grand frère urakoze. Narindushe nakara ibindi byakurikiye ntabyonze kazi ko bujya ndashobora guhunga igihugu n'abandi bashobora guhunga igihugu abandi bashobora guhunga honorable si cyane wiruhunga igihugu biva kuri byinshi mugabo ndazi ko ndashobora guhunga igihugu byose n'ubuntu bw'Imana kuko ubona wacira ubanza guherayo hama mu myaka 3 kare kugwa n'ubuntu bw'Imana yego ese nabandi byo genda uko. Honorable hari inkuru imaze imisi kiravugwa yuko ububirigi bwa bwahaye ibigwanisho bidasanzwe igihugu cyacu cy'u Burundi amadrone arenga 5,000 ndetse n'ibindi bigwanisho biteye imbere bya none muri kino gihugu ngo ushobore gutera igihugu cy'u Rwanda. Honorable yo barukuri mbega Burundi burafite impamvu zo gutera u Rwanda mbega ububirigi bwo bicisha ku Burundi kugira ngo Burundi bushobore kwica ihasa ryabo kubgawe ubwo umba hari ibintu bibiri igihugu giteye imbere kirikingira ese mu biduha twikingire abansi wowe ukaba ukomeye fata utunganye ntihasubire usubira gupfa ntihagire usubira gupfa ari M23 ari RDC bose ni condamnable abariko barapfa bose no munsi se nibo
urakomeye fata ubutegetsi, urakomeye kingira imbizi aho urishika. Uyu munsi itariki 24 umuyobozi wa MONUSCO yashitse Goma mbere avuga bimwe mu vyamuzanye aho yongeje kwibutsa resolution ya 2773. Iryo tegeko rivuga ibi bikurikira: uniyemeje ko ishigikiye ubwigenge n'ubutaka bwa RDC. Kongo iguma ari igihugu cizigamiye kandi kitagabanywako, nukuvuga ko nta nakamanyu na gatonya. Ya kabiri yerekanye impungenge ku ruhara rw'u Rwanda mu gufasha umugwi w'abagwanyi witwa M23. Ya gatatu oni yasavye ko ibikorwa vy'intambara bihagarara kandi ko atagihugu na kimwe gikwiye gufasha abagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa Kongo. Mu majambo make oni irikivuga iti turashigikiye Kongo, turashaka ko iguma ifise ubutaka bwayo bwose kandi turiyamiriza ufasha M23 gutera Kongo. Yasuye kubivuga imbere y'amenyesha makuru ndetse n'abayobozi ba M23. Naje abishe mu ngiro retura. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe cenke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV sonda kaze wese uruka dukurikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, mitezere muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvi y'Abarabu, ndavuga mu Mali, Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'andi hose kwisi mbege muri senda baha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi anagira amahirwe yo kwakira umusangwa adasanzwe, umusanzwe musanzwe mukunda mu bitandukanye, yitwa Honorable Gaston Sindimwo, nimvukira y'Ibujumbura. Turaguha ikaze. Nani ndabaye ikaze kandi nongera kubaramutsa. Yego. Ndamusa n'abanywanyi ba African TV aho baherereye hose. Yego. Abadukurikirana mu bihugu byose turabaramukije. Yego. Kandi tubabwira amahoro y'Imana abane namwe kandi abakomeze aho muri hose. Mu byo muri mu byose. Yego. Yes, ni Honorable Gaston Sindimwo. Uri umwe mu bagabo baciye mu butegetsi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi, none munsi bagikunzwe. Ibanga bakoresheje niri bo abagabo cyangwa abashinga ntahe sinzi bashije kuvuga ko twe tumenye kuvuga abashinga ntahe. Abashinga ntahe. Baratumye kuvuga abashinga ntahe. Yego. Bo cyera biza kuva ubutashe gukundwa n'ukwankwa ni bivana n'umuntu n'abantu. Nta ukundwa na bose, nta wankwa na bose. Abadukunda rero turabashimiye kuri urwo rukundo, nayo turabakunda. N'abatwanka turabashimiye kugwanka wabo kandi tunatu turabakunda. Okay. Hari nka uri imvukira, hari strategie abantu bakunda kuvuga yuko umunyabujumbura hari umwe nitwara ku bantu, hari bango barakoresheje kugira ngo kumbure habeho abantu bamwe bakubona nk'umuntu yagira icyamarira mu buzima bwabo. Bo ngira ngo bivana amabanga naronse ntiyatumye mpinduka. Yatumye nagumye kwa kundi nyene, ahubwo atuma niyegereza bamwe twari kumwe cyane gusumba. Ngira nico gituma naho amabanga avuyeho usubira mu ruhongore rw'abandi. Kuko hari abandi bashye muri amabanga baca ni telefone bayita nusuye no kwa telefona. Ni nkuko abantu batunze bamaze gutunga bakira miliyardi ku ikonti cyangwa miliyoni ku ikonti, acafuta telefone babagenzi biwe ntasubire kwitaba. Iryo ni kosa. Twebwe rero turonsa amabanga twagumye turi ngaha mu gisagara cya Bujumbura, tugumana n'abanyagisagara cya Bujumbura, tuyavuyemo dusubira hahandi batwakira neza. Nico gituma rero nibaza yuko biravana kuko abo twamanye twaragumanye. Nabo tutari kumwe narabarondeye tuja hamwe. Nibaza ko ico coba catumye yuko tugumana n'imigenderanire n'abene gihugu, abanyagihugu twari dusanganye. Nico gituma nibaza ko vyo wabiva kuri ico, kuko hari abandi uko aduga ingazi nuko adugaza n'amapete niko yibagira aho bari kumwe. Rero twebwe abo twarukanye twakuranye aho twavukiye twahagumye uko nyene n'abandi mbere turongereza ko abandi. Nico kibaza ko nico cyonyene cyo kibituma. Hari uruhombo umuntu agira iyo ageze mu mabanga manini yinya canke iyo abaye umutegetsi hamagaca yinuba abo bari kumwe ubwa mbere. Hari uruhombo aheza akagira burya muri kazoza. Bo nibaza ko ari kwihenda, no kwihenda kuko ukuduga kose ni kumanuka. Ukuduga cyane ni kumanuka. Kandi umanutse hari igihe ukoroka. Utaronsa aho ukorokera neza biba bigoye. Nico gituma rero amabanga benaya ni kujya kwipine y'umuduga izunguruka. Uno munsi haraba ejo hazuba abandi, no kumenya rero ko aho wavuye uzohagaruka.
tegura rero kugira ngo niwagaruka uzogaruke hashashe. Ego tegura neza kugira ngo niwaramukuguye uzogwe ahashashe. Yes, no honorable Gasosi ndimwe ano mustudio kiyago kubitandukanye ndibona neza yuko turiko turasozera turi hagati mu mwaka twinjira mu gusozera umwaka wa 2026 twinjira mu mwaka wa 2027 aho hatekanijwe amatora, hatekanijwe ikoraniro kaminuza ya CNDD-FDD. Ni giko bivuga kugira honorable umugambi wose uritunganya uko ushatse. Nibaza ko CNDD-FDD ni umugambwe ufite uburenganzira bwo kugira ikoraniro kaminuza risanzwe n'iridasanzwe. Ubu rero batekanije ikoraniro kaminuza ridasanzwe kuri uyu w'Imana itariki 26 n'uburenganzira bwabo. Nta numwe babuza gukora inama kandi ibisanzwe nta kidasanzwe kirimo. Kidasanzwe kirimo. Hari impani nyinshi ku bantu benshi kuzoserukira mu matora. Wewe ubibona gute? Vyari bikwiye ko habamwo impari hakurindira ibizova mu mugambwe narijya mu mugambwe avuga yuko atanumwe yishiraho? Hari abihenda ku mugambwe CNDD-FDD. Abantu benshi barihenda ku mugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD ni umugambwe maze kubona kandi twakoranye n'umugambwe cyangwa umugwi uzi gukingira inyungu zawo neza. No kuvuga ni nkubo navuze ko ubutashwa ari ceke n'umupira w'amaguru. Ekipe imaze gutsinda 2 canke kimwe ikabigeze minota ya nyuma baca baja bose gukingira inyuma kugira nturengane. Faki na jeu défensif. Jeu défensif. CNDD irazi kugira jeu défensif. Donc irazi kwikingira igakingira inyungu zayo. Nibaza yuko rero mu byo ikora yose ikora kugira ngo ikingire inyungu zayo zo mugambo kandi bisanzwe imigambo yose. Hanyuma rero jewe ikibazo kiri nuko abantu barihenda. 2014 2015 abantu barihenze ngo troisième mandat nkuru nziza, troisième mandat iki niki. CNDD-FDD égale au CNDD-FDD. Kubera iki abantu baja ku muntu uno munsi bariko biruka kuri Ndayishimiye. CNDD-FDD ni system. Ni kuvuga abandi Ndayishimiye abo wundi ni CNDD-FDD. C'est-à-dire que ivyiyumviro ni vya bindi nyene. Hahinduka umuntu mugo ntihanduka ivyiyumviro. Cyane bazaye ko 2014 2015 yotubera ishusho ryiza. Hano munsi niho abantu ndiko ndabaza bavuga ati gwasi ngo yafuma abankuru nziza. Ajya akamaro k'imvyeyi uyibona igikamwa. Itetse nusubira kubona akamaro k'imvyeyi. Uno munsi rero abiruka kuri Ndayishimiye, abiruka kuri naka bariko CNDD garo CNDD. Umukandida wose CNDD izana. Sinuwa CNDD-FDD. Suwa tel parti cyangwa undi mugambwe none mushakiki bareke rero bitorero uwo bashaka uko babishaka ivyiwawe. Mushoye kubatsinda ni muje mu matora tubatsinde cyangwa muze mudufashe bane batsinde mugo biciye mu matora. Niko niyumvira abantu bihenda cyane gose baba ngo naka ntibumvikana ku ma intere ya CNDD-FDD bose barumvikana koko. Donc, c'est une équipe easy ku défendre leurs intérêts. Kozu umuntu wese yoza yifuza gukora CNDD-FDD kubutegetsi bose bamujako nagahi. Sha umwahasi w'igihugu utari ari demokrasi nkuko bayivuga ko gesta yemera demokrasi daero kubera warumvise n'umukuru w'igihugu ijambo ryiwe araryumvise neza. Nibaza yuko cyumvikana ibihugu abakuru b'ibihugu barambye ku butegetsi nivyo bigira iterambere. Nivyo turumvikana navyo. Nivyo bijyavuze n'ukuri. None demokrasi y'abazungu batuzaniye ubona ariyo tukeneye demokrasi wacu nyayo twiteguriye demokrasi à la burundaise. Kuko urashobora demokrasi y'amatora bakayiye bakatora bakaja ku butegetsi. Kuko ndakubwire muri ibi twabonye vya demokrasi
atari abajujuse bakabitanga uko nyene mu bisanzwe uragira amatora ukayiba ukigumiza hanyuma ugahamagara fure y'abantu bakaza kuri stade mugakoma amashi niyo demokrasi iriho niyo demokrasi batubwiye uno munsi rero numvise ijambo ry'umukuru w'igihugu nuko twiga ukundi nuko peut-être babigira mu mugambwe vyari bikwiye kuja hamwe n'abarundi bose n'imigambwe yose tukiga iyindi hinyanyuro ya demokrasi ndakubwire bakije Arusha sinemera mu vyarusha jewe je sinize nemera vyarusha babizi naho nabi profise kuba biciga cy'umukuru w'igihugu byaguye ko mugo sinavyemera vyarusha iko jewe urazi ko muri accord cadre pour la situation d'un état de droit sinavyemera vyarusha byanguye ko mugabo ntaco nari nzi ko nshobora guhindura ibintu boro boro mugabo nasanze bigoye guhindura nico gituma uno munsi tutiza kwiga ukundi gushasha igihugu cyo twagwa twisunze imibereho y'u Burundi n'abarundi niyo principe mfise ndibuka bakije Arusha mugabo yiprona wavuga les grands électeurs les élections des grands électeurs umukuru w'igihugu atogwe par les grands électeurs niko yiprona yavuga nukuvuga atogwe ni n'amashinga amateka na nkenguza amateka yego mugabo aba bari mu ishamba je dirais comme ça canke bari mu kiroberi bavuga ati pas question à non mais ni voix à non mais ni voix non mais ni voix niko bavuga niko bazobandanya biba malheureusement turashobora guhindukira kuri les grands électeurs mais iprona yavuga kubera uruhigi ruhindukiye urashobora guhindukirirako uno munsi rero les grands électeurs bashobora kuba batakiri nécessaire bakasubira kuri grands électeurs ndabona muri Afrika biriko biraba ugaca usanga umugambwe waciye ushira abashinga amateka bose babo n'abakenguza amateka bose babo kugira ngo bwizwa shingiro barihindura uko bashaka kugira urumva ivyo vyose barabifitiye uburenganzira kubera bari ku butegetsi kuko uri ku butegetsi urakoshwa gukora icyo wifuza kuko ndamenda bivuga imisi yose ni nka kudeta kudeta turashobora kuyigira uyishoboye kuyigira tamye tu révolutionnaire migi kunani tu réactionnaire barakuja ko nagahiri nico gituma ibi bagira ejo hakaza abandi bazogira ibindi basha kuza abandi bahagira ibindi niko nagwe uriko ta formule zo biriho na formule iriho mwashitse ku butegetsi mwagufasha mwashobora kwenstora ntimwe namwe mvuga hari ingwano nta mategeko akora hari ngaje uri ku butegetsi ushira amategeko ushaka ushina amashinga amateka ushaka mukenstora amategeko mwifuza ari kibazo kiriho nuko tushira amategeko adukingira uno munsi mugatazo dukingira ejo umuntu wese ashitse ku butegetsi ashashaka gushiraho itegeko rimukingira riraba ivyo wenyene ashaka nidushira itegeko kazo mu myaka izokurikira donc kubera ashitse ku butegetsi jewe naka shaka gushira amategeko ya ejo akazi ubona kankura azoshira ayandi mategeko kandi bizoba biri tako ego hari ukutavuga rumwe mu mugambwe bivugwamo uno munsi abantu ngaha hanze biteze ugucanamwo hagati y'abari mu mugambwe mu nararibonye hari abantu benshi biteze yuko umwanya n'umwanya hashobora kuba impinduka mbega no munsi urabona neza yuko abantu bafite ivyifuzo bibi byuko umugambwe CNDD-FDD tubugitwara igihugu bishobora gukundaga honorable bo gutwara igihugu birashoboka kudatwara igihugu mugo kuvuga ngo hari gucanamwo hagati ya naka na naka nabibabwiye no gutamenya CNDD-FDD CNDD-FDD pour défendre leurs intérêts il inanime ngo ejo ndibuka tukija muri kongre yo gushiraho secrétaire général bavuga ngo naka bizogenda bagize statiko kujya bagize statiko hari gushiraho secrétaire général wa CNDD-FDD nawe urimo nage mu nama barantumiye okay barantumiye mu nama nditaba kuko utumiwe nk'umutumire muhire uritaba n'ubu barantumiye ni naronka gatoro nzogenda ni nta karonka naho nta kundi nazo wari jewe mubaho nkawe wewe ubura gatoro gahora niho vyugariye
niho vyugariye kubona umuboha nka jewe ntashobora kuronka gatoro ikibazo nkiri mu namashinga amateka ni jewe natanze iciyumviro cyuko bashiraho station mu namashinga amateka kandi nkikivuga ico ciyumviro nimba ariko cyari kivuzwe na jewe caragwanijwe sivyo mugabo mu misi uko imisi yagiye iraba caragiyeho uno munsi umushinga amateka akaba afise omwe hakuja kuyerera hariya bamutera igisure gutira gutyo bafise station bashaka kunywerako kene cimviro ciwanje nashizeho kandi ndagishima yaba bibuka bakabapfuma bampamagara bakazorampana vere bakazorampana verite mugo inamashamba ati agafuma mpana verite kuko icumviro ni gwanje droit d'auteur gajiva droit d'auteur nkavuga ntero no munsi ntihagira umuntu yihenda CNDD-FDD kujya byabaye mu congrès ordinaire niko bizobona congrès extraordinaire kandi noneho n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ntimufise amatwi mwumvirize yarabivuze mu ncamake ingene bizogenda hikaye umukuru w'igihugu hamaze imyaka myinshi ku butegetsi igihugu cyagenda neza bivugiye bisiguriye tumviki Honorable hari benshi batavyumvise kumbure batabumva ikirundi cinda ariko wodufasha yavuze ati turavye mu bihugu byo ngaha nivyo kwisi n'ivyabura n'ivyaziya uko intwari ikomera ikagumaho niko iterambere igenda neza dufate Urusiya dufate ibindi Bushinwa dufate ibindi donc ashobati ati umuntu arambye niho igihugu cyotera imbere kidasubira kuja mu njyane twari no mu gushiraho ikiringo c'imyaka 7 niyo principe yariho kuko ati imyaka 5 umuntu ashatwara imyaka 2 kubera kacaza amatora nukuvuga twara imyaka 3 reka tugira imyaka 7 kugira ngo haba imyaka 2 y'amatora hanyuma n'imyaka 5 atwara neza tuko turasogereza tubandanya ego ugiri ku butegetsi urashobora gukora politiki wifuza kuko uri muri politiki ni politiki mu zindi ejo wowe ugashika gutegetsi uzogira politiki yawe ego yes honorable hari benshi bandanije bavuga yuko honorable Gasosi ndimwo ati burya no mubona uko onya burya nawe nyene numusendede ari imwo indani arafise ingene bakorana nabo abafise makenga niki ubabwira bo jewe sijaje muri CNDD-FDD kubera sinigeze muri CNDD-FDD je twarakoranye na CNDD-FDD nkora muri pro ndi muri prona na CNDD hari iri hajya sinshobora kuja muri CNDD-FDD nejo ubundi sinshobora kuja muri CNDD-FDD yego none ureka kuja ndafise mon identité ndafise ma vision none honorable ureka kuja gute muri equipe itsinda ikindi sinda murashobora kwisempatiza nkaguma muri equipe iri ngaho n'ivyamaho iminsi yose twarakoranye sende twarakoranye kuva 2010 d'ailleurs nari chef de cabinet adjoint du premier vice-président de la République twarakoranye muri vyinshi kugira duhumuriza igihugu dutekanye igihugu mugabo ushaka kunshireyo ushaka kure kunshirayo cyo biragusha cenga umukondi yego CNDD-FDD n'umugambi nk'iyindi noro y'ingufu zo kuyikuraho no yikuraho urarapa none iyo nsina amatora iyo muntora abiye mwama mugira ngo refectoire canke ngo sinzi ibinda gutakiye canke inka zinka canke ama échanger none iyo muntora namarayikuyeho himwahisemo ibinyene anya iyo tugutora isoko yaramaze guhera Burundi muri ya misi 19 isoko navuze imisi 100 ijya soko ya Bujumbura byaba yaheze yabaye kubera heze sinaye kubaka kujya washaka naye kubaka ku buryo idasubira guteza isoni twegwanya gisaka ca Bujumbura n'igihugu urenganye haje hateye isoni turabara ku mutima banara yubatse basi n'imiburi nka kujya bwase yo mu Kamenge byafashe imisi ngaha mike cyane none habuze iki ndazi ko imisi 100 iba isoko ibiri neze kandi nayo gukoresha babandi bayikoramo mugabo kubera bajya bapanze bajya bene amazu bari iruhande yawo ntizopfa yubazwa kubishaza
kubera bajya bakikujwe hajya none bajya ko bajya badanza mu isoko uba bari ajya amagarari yose ubu amagarari yashisi yahavuye ashika isoko mwaka je nayo gukoresha bajya nyene bene badanaza hajya bakariha bakayubaka bakaja kwikoreramo ko hajya badanaza bariha menshi gusuma yego ikibazo kimwe nce ndakigira ko umuntu yitege yuko honorable Gasosi ndimwo umwaka wa 2020 ndashobora kwitoza mu kanya cy'umukuru w'igihugu narijya wumva yuko ya migambi n'ubunya igihari ga honorable bo kwitoza biragoye kubera kandi nyine cyo mukuru w'igihugu bahaye ikaze ati murahawe ikaze ahubwo duhigana bo jewe niko nabibona kwitoza biragoye kuko nabitoje ubutashe batashe imvumu cyo gituma sindavyumvira nta n'umugambi wo kuvyumvira mugabo nitoza byogora kuko uri ku butegetsi ashaka kwimentena par tous les moyens mvuze par tous les moyens uravyumvira arivyo nico gituma rero bigoye simbona cyangwa sindiyumvira sindavyumvira ivyo mugabo icyo mbona nuko abariho vont se maintenir par tous les moyens yes umukuru w'igishaho cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye yagize icyashikirije kuri wa muriro wakamyikambi rya Musaga hagahirayo ibikoresho byinshi bya gisirikare wavyakiriye gute mbere ni mu gihe nawe hari icyo wari wabivuze ko hari ingaruka ku muvugizi cyangwa ku gisirikare ubibona gute bo je ko nanavuze yuko dufata ivyo leta yashikirije kuko byashivuzwe n'umuvugizi w'igisirikare kuko nkaje nk'umunyepolitike sinuza gutanga amatohoza ntagize mugabo umukuru w'igihugu avuze ijambo niryo riba riryo kuko umukuru w'igihugu mu bisanzwe bikiba yaratanze amakomunike y'ihumure ashigikira nk'ivyo umuvugizi w'igisirikare yavuze twe nk'abarundi tuza kushikikira ivyo leta ivuze mugabo umukuru w'igihugu nafise ijambo rya nyuma no kuvuga ivyo umukuru w'igihugu yavuze bica bifuta ibya twese nk'aha abarundi bose bariko baravuga ivyo umukuru w'igihugu yavuze ni ryo kuko twese ajya umukuru w'igihugu afise amafizible ni nk'inzu uri kwagira installation haraba amadijongiteri haraba amafiziye principale kugira ngo umuriro ushike gushikira kuri objectif canke materiel wari washizemo nuko haraba fizible asota nukuvuga rero umukuru w'igihugu yasoze fizible yitwa baratuza yarabaye sote kugira ushikira umukuru w'igihugu hanyuma rero umukuru w'igihugu aca aravuga uko byagenze nibaza yuko umukuru w'igihugu ngirayivuze amaze kugira amatohoza nawe ko najewe kijya kigo narakigendeye ndazi aho umuriro ugarukira n'aho utagarukira mugabo iyo umukuru w'igihugu avumere niyo twese tukoma mashi kandi iyo riba ari ry'ukuri hari ingaruka ku gisirikare cyangwa ku muvugizi bo umuvugizi bo au niveau de l'opinion mwanya gihugu atizogira complexe gatoya kati uri umubeshi iko bacha bavuga urubuswaga nuvuga ivyo uzovuga byose tubanza kubijoja kuko mugabo yakoze akazi keza baratuza yakoze akazi keza kuko yabanje guhumuriza abanyagihugu kijya yayivuze ku mwanya mwanya mwiza kugira abanyagihugu batekane yarabeshe atabeshe ntacu mugabo yaratekanije abanyagihugu cyane hayi mugabo mukuru w'igihugu yafise analyse ya nyuma kuraba ati byagenze ukuntu nari ryareheze imisi bibaye amatohoza yari yamaze gukora yari yamaze kugira amatohoza akora twese twarabona ko byari biri twese twarabona ko ahabika ibigwanisho nta mafrigo abayo nta makonjerateri abayo nta mucano biragoye nyine ugira kujya mugabo politikima uvuga ati uvuga ijambo rya leta niryo uvumera mugabo twese tuca tuvuga ijambo ry'umukuru w'igihugu hanyuma rero gisoda mu bisanzwe gisoda kirangwa n'inkingi zitatu
Nzi. loyauté, professionnalisme na sincérité. Igisoda gitsa kubaha inzego za leta, gitsa kuba loyal ku butegetsi. Igisoda gitsa gukoresha professionnalisme mu byo bikikora byose. Igisoda gitsa ko ikinyakuri. Mugabo rero uvuze igisoda ca beshe hari inkingi imwe ihungabana yo gutabo kunyakuri. Ko niyumvira mu isanzwe l'armée doit être royale, professionnelle et sincère. Kimwe muri ivyo gibaye gisoda gije gicumbagira gatoya. Niko niyumvira je. Ego. Hari benshi mutabihuriza ko ngaha muri commentaire kuko mbora ko ravuga ati izo Gaston karavuga ko ni kuri. Igisoda kitari royale sico. Igisoda kitari professionnel sico. Igisoda kitari kinyakuri sico. Ego. Mu kiganiro nyene nyaricyo mukuru cyacu cy'u Burundi yatanze ku kimenyesha makuru yaga aho cyaba ikiganiro kinini yinya aho cavugiyemo byinshi bitandukanye ndetse n'ibijanye n'ingene yashobora kwitoza ariko kandi yaravuzemwo ku bijanye byari bigihe maze kinini yake biko ravugisha abarundi benshi isinzi abarundi abanyamahanga basanzwe bumva ikintu cyangwa bakurikirana ibijanye n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko bijanye na Bunyoni. Waravyumvise wabyakiriye gute? Mbega Bunyoni wewe umufata gute? Yari iki kuri wewe? Bunyoni yabaye mon collègue, namutwaye nk'umushikiranganje très discipliné si vous voulez. Namutwaye nk'umushikiranganje, d'ailleurs umushikiranganje benshi natwaye, il était le plus discipliné, le plus correct, le plus professionnel. Je ne kumvuga ntushobora kubinkura ko twarakoranye naramutuma jewe d'accord na vice président de la République bazi vice président de la République ukaba muri ya système hariho aba ministre baba muri ya migambwe baba bishima kubera bari muri ya mugambwe agiye ntagusabira uruhusha canke uvuye hanze ntazi no kugutegera mu bisanzwe vice président ufise wa ministère utwara uvuye hanze baza gutegera kuri aeroport canke bashigira bagire action baragusaba uruhusha. Benshi ntibasaba uruhusha mugabo Bunyoni yabigira na ataje avuga ati sinaje kubera naraha. Wow. Seul parmi les autres. Mugabo naco vyambwira je utaza c'est ton problème. Naco vyambwira none bihindura ikindaza none utaje hari ayico kiri mugabo wewe yarashobora kuvuga ati sinaje kubera iki canke sinza kuza nzoba ndahana canke ndafise calendrier yanje ni de la semaine yarayima contrairement aux autres. Wow. Je rero umva twakoraye neza. Yego. Je umuntu ameze gute rero uno munsi ugeranije n'ingene nibiri byamushikiye. Ibi byamushikiye n'ibindi sinshaka kubijamo mugabo je twakoranye neza cyane gose. Kandi n'imbere yuko bimushikira ndazi ko namwandikiye message sinari ngaha ibi biragushikiye uravuye ku butegetsi mon frère genda muhira utekereze wicare ube nk'abarundi bose twese twavuye ku butegetsi. Yaranyishuye message ico yambwiye ati merci mon grand frère urakoze. Narindushe nakara ibindi byakurikiye ntavyonze sini mucamanza sinshobora gutohoza mugabo kubona umukuru w'igihugu canke inzego z'ubutungane zaramuhaye agahengwe ni vyiza cane. Isizo ziraha agahengwe n'abandi kuko abari mu gasho ni benshi nabo nyene zobaha agahengwe kuko kazi ko Bunyoni adashobora guhunga igihugu n'abandi bashobora guhunga igihugu abandi bashobora guhunga honorable si cyane wiruhunga igihugu biva kuri byinshi mugabo ndazi ko adashobora guhunga igihugu
Yego. Ni mu gihe yari yaciriwe umunyoro wo guherayo ariko kandi n'ibindi bintu bya yarasanzwe afise navyo nyene birajya mu maboko ya leta. Uno munsi ari hanze ariko kandi acungishije ijisho nkuko nyine cyo mukuru cyacu kiza yabivuze ariko yuko adashobora kurenga umupaka canke ngo yuri indege ashobore kugenda. Ni giko bivuga ko mbega amagara yiwe kijanye n'amagara yiwe ko byavuzwe kenshi ko agwaye. Kuvyo bari byo kubwawe ubona gute nkwaciye muri politiki? Jewe sinagiye kumuraba ngo ndabe ko agwaye kuko sinanose uburenganzira bwo kuja kumuraba naye kumuraba kwera. Mugabo narumvise ko agwaye kandi n'umukuru w'igihugu yaravuze n'imvo zatumye bamurekura. Ivyo umukuru w'igihugu yavuze nivyo dushigikira twese. Hanyuma kurenga kujya Imana yamukuye mu munyoro n'ibindi izobigira kuko irashaka kuvugira mu mukuru w'igihugu avuga ati ko arembye cyane reka aje kwivuza muri Tanzania canke ahandi. Kuja kuri aeroport nuko uburonse uruhusha kujya uruhusha rwaje go gusohoka mu ibohero n'urundi goza kuko nta bintu bibafije bibaho byose n'ubuntu bw'Imana kuko ubona wacira urubanza rwo guherayo hama mu myaka 3 kare kugwa n'ubuntu bw'Imana. Yego. Ese n'abandi byo genda uko abandi bantu baba bifuza yuko byo bagendera nkuko abantu bafunze imyaka myinshi canke bagize iki niki badanaje igitoro canke bagize iki Imana yo bagira nawe iyo bagira neza ikabarikura. Ariko harabazira ukuri uzira ukuri arakuzira nyene ega wakoze ikosa ukarizira ukarihanirwa nta ngorane mugabo ashobora kwikosora. Je ndazi yuko haraba puciste ba 2015 nagize kujwara mu mpima Gitega byari byagoranye nje kubaraba mugo ndaforsa ndinje ndabaraba barantumye ku mukuru w'igihugu ndagiye ndamubwira kuko umukuru w'igihugu uramubwira nta kintu ufise niyo afata ingingo bari barantumye kandi nashikanye ubutumwa ku mukuru w'igihugu. Yego. Umukuru w'igihugu rero niwe yaprecia ko abikora cyatabikora. Yes. Honorable, hari inkuru imaze imisi kiravugwa yuko ububirigi bwa bwahaye ibigwanisho bidasanzwe igihugu cyacu cyacu Burundi amadrone arenga 5,000 ndetse n'ibindi bigwanisho biteye imbere bya none muri kino gihugu ngo ushobore gutera igihugu cy'u Rwanda. Honorable, yo barukuri mbega Burundi burafite impamvu zo gutera u Rwanda? Mbega ububirigi bwo bicisha ku Burundi kugira ngo Burundi bushobore kwica ihasa ryabo kubgawe ubwo umva hari ibintu bibiri. Uburundi bwaronse ibigwanisho ububirigi bwahaye ibigwanisho Burundi. Yego. Cyo ni byiza cyane gose. Honorable, ese n'abanyamerika boduha ibigwanisho n'abarusiya bakaduha ibigwanisho isho byo gukingira imbibe z'igihugu. Mugani tugira ibigwanisho kuja gutera ubundi umvise ubudasa. Yego. Hariyo kugira ibigwanisho byo kwikingira kugira ntihagire umwansi atwinjiremo. Très bien, turakoma amashi turabishaka turabishima mugabo tugira ibigwanisho byo kuja gusotora uyu canke uwundi. Tugira ibigwanisho byo kuja gusotora uyu canke uwundi. Yego. Twebwe rero nuko no bivuga ababiri babiduhaye Imana ishimwe buri ingamba z'ubwirizi zimuhora uvuga bakaziduhaye ku buryo cyose kizojabuka nkaga cagifatwa ni byiza igihugu giteye imbere kirikingira. Ese mu biduha twikingire abansi ngo niba hari biduhe kugira tuje gusotora abandi canke tuje gutera abandi niho hari kosa. Ivyo bihuha bivuga yuko ari ibigwanisho kugira ngo Burundi bwahawe Burundi kugira ngo Burundi butere u Rwanda. Burundi burafite impamvu yo gutera u Rwanda birashobokaho? Bo jewe sirumva sije ngo muri ngabo ariko kubgawe nk'uwaciye muri politiki nk'uwuzi umubano w'Uburundi n'u Rwanda n'ubucuti dufitanye. Bo nababwiye kuva kera Uburundi n'u Rwanda vyamye bisotora nk'abana bavukana. Uzura umwana mukurikirana abana bakurikirana bose bamaterana ibipfunse mugabo bakuze bacaje hamwe agakundana ifoko dukundana. Ariko none muri analysis ya birashoboka ko Burundi butera u Rwanda kubwizihe mpamvu? Bo si jewe vraiment ni jewe ntavyo noshobora
jewe ntwara canke iki nta burenganzira bufise bwo kuja gutera u Rwanda niyo ata burenganzira u Rwanda rufise kuja gutera Burundi u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bisa n'ibivukana ahubwo no kurondera umuti kugira ngo ivyo bintu biveho burundu ntibizosubire kubaho kuko uzostangura ingwano muruze ni bavuga ati izoherera mu rugi wawe niko yavuze yego tewe mu bifuza ingwano hagati y'Uburundi n'u Rwanda vyoba mbe uramaze kubona yuko EAC yapfuye kubera Uburundi n'u Rwanda Kongo twinagure teke ivyo vy'ingwano vy'ubupumbafu vraiment naco dupfa kirekire dupfa Kongo twe tugwane dukingire abarundi imbibe zacu ahubwo yaba bishoboka tuja tumvikana nabo bariko baragwana uti tugire pacte de non agression batwemere dushiki Uvira dufate Uvira twicungere ku neza ya RDC ya M23 ya Rwanda ibice bigenda neza none honorable kubera iki u Rwanda gwama gwicura yuko barutera uherutse ko hari abagwanyi bari muri Kongo bashaka gutera u Rwanda no munsi Burundi ko bushaka gutera u Rwanda kubera iki u Rwanda kwicura intambara zo mu karere bo ni byose baricurana ejo Burundi bwicura ko u Rwanda rutera Burundi Burundi bwicura warumvise discours mukuru w'igihugu ati nitwategwa nkana tuzotera nka cyo guterana ni babihagarike baje hamwe ahubwo baterana amajambo yo kubaka cyo guterana nababwiye ingwano urayisomborotsa ntuzi ingaruka yawe kandi ngenda bisubiremo ingwano irazimvye gusumba kurondera amahoro birazimbutse gusumba ingwano hapfa abasirikare ingwano hapfa abanyagihugu ingwano amahera y'ibigwanisho washaka kugenda ibigwanisho waguze miliyardi n'imiliyardi bigaca biturirwaho nyene indege waguze ubunyene gaca turirwaho nyene nibaza yuko turondera amahoro nyazimbutse turondera amahoro kuko amahoro niyo azimbutse honorable ni gute ubona ibiganiro vyo muri Swiss hari umusaruro ubibonamo biyo biganiro nabwo ko kubeshana gusa kandi gute Sininga none ko vyaheze amahoro aragarutse mbere baheje lo 26 ni bazohana imfungo yego je navuze ukomeye natsinde mugenzi we bihere turonka amahoro nahandi hoho biciye tuzokwama mu rutendeko ingwano bagiye murindira imisi mikeyi tugiye tuje Arusha canke tuje Swiss canke ahandi mugume nga uko mubigira niko abanyagihugu bapfa wowe kabukomeye fata utunganye ntihasubire usubira gupfa ntihagire usubira gupfa ari M23 ari RDC bose ni condamnable abariko barapfa bose no munsi se nibo urakomeye fata ubutegezi urakomeye kingira imbizi aho ushika yasubira gupfa upfu no munsi canke ejo urikatu kanyumwe babiri ije vango ibiganiro byari kuba byarabaye byinshi kandi bari repeta chaque jour baguma birepeta mwirepeta abanyagihugu bariko barafa mwirepeta abanyagihugu bariko barafa que le meilleur gagne installe l'ordre fini bifata umwanya mutoya le coup est dur mais bifata umwanya mutoya mais la paix revient rapidement yes uyu munsi itariki 24 umuyobozi wa MONUSCO yashitse Goma mbere avuga bimwe mu vyamuzanye aho yongeje kwibutsa resolution ya 2773 iryo tegeko rivuga ibi bikurikira uniyemeje ko ishigikiye ubwigenge n'ubutaka bwa RDC Kongo iguma ari igihugu cizigamiye kandi kitagabanywako nukuvuga ko nta nakamanyu na gatonya ya kabiri yerekanye impungenge
ku ruhara rw'u Rwanda mu gufasha umugwi w'abagwanyi witwa M23. Ya gatatu, ONU yasavye ko ibikorwa vy'intambara bihagarara kandi ko atagihugu na kimwe gikwiye gufasha abagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa Kongo. Mu majambo make ONU iri kivuga iti turashigikiye Kongo, turashaka ko iguma ifise ubutaka bwayo bwose kandi turiyamiriza ufasha M23 gutera Kongo. Yasubiye kubivuga imbere y'amenshi makuru ndetse n'abayobozi ba M23. Naje abishire mu ngiro rero turara. Iko yishimikije Nations nabishire mu ngiro turara. Je nabwiye ama resolution Uburundi bwafatiwe resolution 2015-2016. Yego. Resolution twafatiwe byaba ku munsi dufatirwa ama resolution ariko twebwe ntiyaraya anya yo kwinjira mu gihugu c'abandi kumbure ngo Owe niyo nakubwira nako mbwira resolution de Nations Unies. Okay, yes. Zidari nyinshi. Pourquoi? Iyo MONUSCO kavuga ngaho ikikora iki? Qu'est-ce que MONUSCO ikora iki ngaho muri Kongo? Iyo ufata abanyarwanda abanyarwanda mufate Sud Kivu, abarundi abanyarwanda mufate Nord Kivu, abarundi mufate Sud Kivu, musekirize la RDC. Cyari kuba vyaraheze. Mais ça fait 30 ans iri hajya MONUSCO. Yego. Bimba inzahabu batwara. Ubuhoho numvise n'ibiganiro bya Washington byasubiriye entre le Rwanda et la RDC. Ingene ubutunzi, ingene inzahabu zora zirengana. C'est ça. MONUSCO iri hajya pour faciliter l'évasion des minéraux. Indege za MONUSCO ziri hajya zikuri je nabwire Nations Unies, résolution Nations ndabwire na ONU. Ndabisubiyemo ni soutien moral. Bega nifate Nations Unies basi fate résolution sur l'Iran na États-Unis na Israël. Ndabikivamo. Nifate résolution ku Russia na Ukraine. Ndabikivamo. Uno munsi Nations Unies quelle est la force des Nations Unies? Le moins fort, les faibles, il y a bakanga, uri fort. Urashiraho mategeko Nations Unies iri kaza. Jewe MONUSCO sinikura hajya. Mwe twiga kuraho MONUSCO hajya? Si ikikora iki? Sisi ikikora iki? Numva yuko M23 yoba ihanganye na ONU. Bo atari M23 n'abandi bazoyikura kuko nazo kwamba imyaka yose. Imbere yuko izajya ni common yabaho. Mbwira ingabo za MONUSCO imyaka zimaze hajya bakavuga FDLR, bakavuga ijya migwi. Pourquoi est-ce que hariho imigwi y'abagwanyi muri Kongo? Kenshi ijya migwi y'abagwanyi yaje bayishizeho ikingira ibirombe. Umujenerali kanaka autoproclamé shaka kwimba mu kirombe cangaha acarondera abantu biwe akabaha uniforme akabigwanisho bagaproteja territoire yimba mu ibintu. Abanyamerika canke abandi bose yamanasi mu community yose yazanye MONUSCO kugira ngo icunge ibirombe vyayo. Iri icunga amahoro y'abakongomani. Pas du tout. Uravye uko bangana. Uravye ibigwanisho bafise. Kongo bifise amahoro. Ntaco yaje gukora. Yaje gusahura. Yaje ngaje bo. Ko yarungiswe na Nations Unies. Yarungiswe na Nations Unies mais je ne crois pas ku ma résolution ya Nations Unies. Mwebwe mukeneye amahoro ni mugire résolution ziwanyu. Résolution ziwanyu zubaka amahoro. Abandi bose bazoyavumbako. Ugakora amahoro. Ukubaka amahoro mu gihugu kwisi nta numwe adashaka amahoro azoza kuyavumbako. Uno musi rero ibiriko biraba vyose no guta umwanya. Bo ra umwanya bifasha munini cyane. Ra umwanya bifasha muzorindira ni bamara gushiraho stock zikwiye. Uzora ibihugu bumvise ko harimo petrol hamingwana imisi yose. Hamingwana imisi yose. Hamingwana imisi yose. President de la République yagiye muri Burkina Faso ubona kujya mu jeune president il est autonome ariko atangura gufata
ingingo ziwe demokrasi au façon. Et pourquoi pas la démocratie à la burundaise? Demain ça va s'ouvrir. Continue tuko turaja. Uno munsi Burkina Faso wayikuye muri Union Africaine haje ihomvye. Ariko no munsi ihomvye iki? Ariko no munsi bari mu nzira kugira ngo bashobore gusubizwamo. Hanyuma bihindura iki? Bace bagira iki? Muri make ibi byo mwabakuyemo niko muzobasubizamo. Mugabo azoguma twara kandi ashira amategeko ashaka. Nibi nakubwiye ushaka kubaka igihugu cyawe cubake. Nuvuge Nations Unies cyangwa Union Africaine. Oya. Cubake. Union Africaine izokubwira ati ingusubireye. Bijya Traoré yagize urabe umwanya muto yatwaye. Urabe impinduka muri Burkina Faso. Nabavuga ngo batwara imyaka miremire. Impinduka muri Burkina Faso ikiraba. Tuza kubigirako. Sivyo? Uwakura muri Nations Unies, uwakura muri ONU, igihugu cyawo kirakingiwe. Bazorondera yindi nzira bacamo. Amurundi ntibagize embargo. Wavyibuka? Ngo twarabayeho n'igitoro twakironka. Yego. Ni abategetsi bamenya ingene bashobora kwitwaraho muri ibi bihe cyangwa ibindi. Urabona ko ntaco bimubwira untwara muri Nations Unies, unkura muri Union Africaine, ton problème. J'organise d'abord mon pays. J'organise d'abord mon pays. Il est tenté d'organiser la Burkina Faso. Gushikaho mwese muzogenda c'est un modèle. Muzogendayo. Kora iciza iwawe, hagarika ingwani iwawe, par tous les moyens, bagutuge canke bareke mugabo ejo umaze kuzana amahoro, bose bazokuyarondera, bazokuyavomako. Uno munsi mu karere nkuko mubivuga ati nta EAC gihari, Union Africaine nayo nyene nuko nyene nta bishasha. Uno munsi kugira ngo kumbure Afrika ibe imwe, bwa bumwe bwa Afrika yunze ubumwe bushobore kuboneka, hasabwa iki? Ubwo ntitwatakaje abantu benshi bari kutuma bishira mu ngiro canke n'ubu unya abari no munsi barafise uruhara runini bogira ngo bashobore guhindura amateka ama Afrika bimwe twakoresha ifaranga rimwe, bega biracashoboka? Bo Gaddafi yarabigerageje arahwera, Sankara yarabigerageje kugira ngo Afrika bimwe ivuga ijwi rimwe. Kandi yewe yagiye abivuga ati iyi nama mvuze no munsi ngahandazi ko ntazogora ku munami kurikira. Nuko urumva hari kinyamaswa kiri nyuma ya iyo Afrika kiguma kidashaka ko Afrika bimwe. Ni cyande? Naco nzi na bafise mainter l'Occident iki ntavyo nzi. Uno munsi kugira Afrika imwe nuko izibira amatwi ikaraba Afrika. N'iterambere muri Burkina Faso. Hari abakuru b'ibihugu ba Afrika bari kwagwanya Burkina Faso. Bifuza gutembagaza Burkina Faso. Kandi bo bishobora abaca bensora revolution yindi. Bimwe namanda kubwira. Nico gituma rero Afrika turabe twebanya Afrika dukeneye iki? Tuhagarika ingwano muri Somalia, tuhagarika ingwano muri Centrafrique, tuhagarika ingwano muri Sudani, tuhagarika ingwano muri Congo, hama turabe ingene bimeze. Twubake tuje hamwe. Ivyo ico bakeneye ni mu bakibahe, Afrika irabishobora cyane. Bazi mu bintu Afrika ariko irashaka kugira ngo yitunganirize ivyabo itarinze kuzerinze. Ico gihe twasavye yuko muri Union Africaine haza haravamwo chaque pays igira cotisation ya 2% des produits bruts zo mu gihugu igatanga 2%, 2 ou 0,2 sinibuka neza kugira ngo Afrika ibandanye yigenga. Ibihugu navyo vyatanze dazi kwico iyo proposition muri mu bibereho yo guhindura ingene Afrika ikora twabishinze Kagame. Nico kibina vya passeport africain nico yari ya propose yuko Afrika yotanga chaque pays itanga 0,2 ou 2% du produit brut intérieur kugira ngo l'Afrique ironke les frais de fonctionnement. Kuko
amahera twakoresha na Union Africaine, Union Européenne. Ego. Ni amashami ayo Union Européenne gashiduha les injonctions, les conditionnalités pour avoir cet argent. Twa twagize ko mbega ico uconyene kiraja mu ngero. Nico gituma rero tworaba Afrika kiriya gihe kuri Kadhafi c'était bien parce que Kadhafi il pouvait sponsoriser l'Union africaine wenyene. Non munsi Libye est capable. La Libye boni ifise ingufu zo gushobora gutya isigaye ija mu bihugu bifashwa. Bona abazungu bahenze abanyalibiya ni mwice leader wanyu mwiga gusa mukabaho gusa abajene bavajya gusa kugiye mu gutwi mwabikuraho no munsi musigaye muzerinze nivyo ari kwagira hose. Ego. Uyu munsi President Ibrahim Traoré yavuze yuko ata demokrasi nikenewe. Koko demokrasi c'est quoi? Demokrasi amatora gusa. Demokrasi n'umwumvikano. Sisi kunyumva. Demokrasi namemvuga cyane la démocratie à la burundaise, la démocratie au faso, la démocratie à la congolaise. Ni bakongomani babija hamwe. Nibuka kera bagira conférence nationale souveraine. Iyo conférence nationale souveraine yavamwo ivyiyumviro bica bitwara. C'est ça la démocratie. La démocratie ce n'est pas seulement les élections. C'est la démocratie yani kushirikisha abantu baje hamwe baca batora umwanzuro baca batora la ligne directrice à suivre. Ça c'est la démocratie. None ko so yavuze yuko idakenewe kandi atarota akora kuri demokrasi. Ngo ntazoba ari intwaro y'igikenya. Bijya ariko arakora hari demokrasi iwabo. Ariko initiya demokrasi iwabo. Muri make demokrasi ntizisa rero. Demokrasi bo president yabisiguye neza, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. None tugiye hamwe abarundi twumvikana dukeneye ko nyumba kumazohoramira gutya tukeneye ko nyumba kumazohoragira gutya bikagenda neza naho tukavyumvika si demokrasi. Tukeneye ko umukuru w'igazoba nyene umwami canke umuganwa navyonzi ugushaka si demokrasi tukavyumvika ni demokrasi. Igihe bitabaye gutyo hari uwucaza akabisambura agacashira demokrasi yiwe. Yego. Nuko bimeze. Yego. Yes, mu gusoza iganiro cacu no munsi turi mu gihe aho turitegurira amatora y'2027 ariko kandi abona neza yuko abenshi barazi umuguzi wotsinda. Abenshi barafitiye icizere cyane umugambwe CNDD-FDD umuha amahirwe angana gute bega bobahereza ubuhe butumwa bwo kubandanya barongora igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi bivanye naho bakuye igihugu naho no munsi kigeze bagikuye he bagishikanye he bagisanze he igihugu camara igihugu nibenga iki gihugu kirashobora kugwa mu manga. Wewe walikuwa vuga ati vice president ashaka kubura igitoro simangi dafa passer icyano twagize nabonye benshi bavuga bati Bugaso yavuze ko ujya mu rushikanganje yarashwe. Ego. Sinanavuze ko yarashwe. Navuze ati isanganya si kuraswa, isanganya si kugongwa, isanganya umuntu nk'ujya apfuye ni isanganya. Yego. Gihugu ukwi imisima bigenda tuja muri ahi ibihe bigeze niho gitwarirwa. Ejo hakazoza yindi mugambo utwara igihugu uzosanga utwaye gusumbaba cyangwa utwaye nabi musi hajya kenshi namena kubwira nakwe kareti imvyeyi uyimenya iteza sinzi kujumbura bibana neze imvyeyi. Yego. Inka ubone igikamwa ukaronka amata ubuzi ko ari normal. Yego. Mugabo yateze nusubira kuronka amata yucifati yo yama uravyumva. Yes. Donc imvyeyi umenya akamaro kayo yateze. Tumaze gutwagwa urazi aho twavuye naho tugeze naho tuzogerejo. Nibaza ko impinga ikiri ndende kugira ngo
tuje mu gihugu abarundi bifuza. ariko n'umugambo ukomokamo wa Iprona watwaye imyaka myinshi inenzi yose CNDD-FDD yatwaye hoho hari ikintu kinini cyahabaye canke abarundi baragiye mu byo bari bifuza. Nitubijemwo byo muri Iprona nibaza ko hatwara abasirikare bakubita kudeta yava mu gisirikare agakubita kudeta agaca yambara umugambo wa inkofero ya Iprona. Sibyo bagasoye ntihatwara bacu bamukura bacu bamwica bamugandagura abakurikiye bose n'abasirikare sivyo yego bava mu ikambi bakita abasirikare bakita abaporona gacukubitira isari tukara mu porona agashiraho abashatse. Iprona nigeze itwara na nyene yaboba ntabyo nzi cyo bikiganiro kindi cyo bikiganiro kindi mugabo sinzi yego tuzobigaruka ko kumbure yego tuzobigaruka ko hanyuma. Ariko rero niye jambo bwira abarundi muri bino bihe tuko turajamo no gutegurira amatora yo 2027 ni gute mbega abo bahanura bo abarundi basamazwe n'amatora abarundi baje ku kivi bakore bafatane mu nda cyane cyane twirinde abashobora kuducanishamwo mu migambwe mu moko. Abahutu baratwaye abatutsi baratwaye bose barabonye ikivamwo nta mututsi yatwaye ngo abatutsi bose bamererwe neza nta muhutu yatwaye ngo abahutu bose bamererwe neza. Nibaza yuko dukeneye umutware atwarira bose gusa nta kindi aduha icyo twifuza ahi abarundi icyo bifuza abarundi bifuza amahoro n'umutekano n'iterambere. Ego amahoro n'umutekano n'iterambere mu gihugu akavyo birangwa hano ongi. Yes ni honorable Gaston Sindimwo mu bashingana bakunze cyane mu gihugu ndetse babaye no mu butegetsi bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ijambo rimwe ku bakunzi bacu ijambo rimwe ku bakunzi bawe ijambo rimwe ko ariko baritegurira amatora agiye gukurikira. Bo ijambo ni ryo kushimira abarundi bose n'abatari abarundi aho bari hose hanyuma bitegura amatora meza. D'ailleurs mu turi mu ndwi menye kwigisha amatora mbese sinzi ibyo ari byo ni indwi yo kugira ngo yo kwigisha turi mu ndwi ya nabonye umukuru yatanguje inyigisho zo gutora cyangwa zo ingene ushobora gutora neza muri komante baraza kutwibutsa kumbore kugira ngo kumbore dutange inzira nziza kare batora nabi hari gihe usanga bahushije ugasanga utoye nabi kandi warabwiriza gutora neza. Imana duhezagira hanyuma twige neza tumenye neza tuzotore neza. Ego tuzotore neza karatsinda naryo nyine icubahiro umuhisi Petero Nkurunziza yadusigiye tumutore neza. Bo sinavuze ivyankuru nziza mugabo navuze ko nivyashika mu gatora mutore neza. Oya tuzotora. Ntaho utazotora. Yego ariko batore neza. Batore umuntu satora ko ashaka. Uko ushaka niko vyiza. Sinokubya gutora uko nshaka. Tora uko ushaka wewe. Yes. Yego turabarindira rero kugira ngo kumbure mushobore kwiyandikisha kumbure mu bazitoza mu banza by'umukuru w'igihugu kumbure ugamushobore guhiganwa kuko umukuru w'igihugu canke umugambo CNDD-FDD n'utaronka uwo baza guhiganwa urumva yuko oya nishobora kubura abahiganwa mushobora kwitinya. Oya nishobora kubura abahiganwa ndabikubwiye ivyo umugabo nta byinshi nabivuga ko tubireke uko yego yes ushakazo kutonze. Yego honorable ndashimiye cyane ukanya amasho kuduhereza. Murakoze cyane ko mwaje kumbaza hanyuma nabiyumvira ntiyasubiremo ntiyagira akajambo kamufata fata ikiganiro cyose. Yego afa base kuko arabashaka namwe mvuga bamunwa nk'ugutwi barafata akajambo kamwe kugira ngo bateranye ibi n'ibindi. Fata ikiganiro muri rusangi kandi abarundi mutekanigwe hanyuma Imana yakingiye Burundi zo kwamibukingira. Yego. Yes, merci beaucoup. Wasa dukuriye kuva kuna ngusha kumere yari honorable Gaston Sindimwo Elfanic de Insa kuri African TV kuri mishashwe ishene yacu ndagusaba gura subscribe kure komeze kubaka umuryango munini. Asante sana.